hajya fonction publique kugira muze mu digitalize ndazi ko ari je nzokwiyizira ndabizi. Urazi ministre yampaye message ambwira ati barariraguye umukozi yahembwe 1 miliyari wisa mu mezi 5 kuri konti we 1 miliyari wisa miliyo mu mezi 5 nuvuga ahembwa 360 miliyo par mois. N'abantu barya nkayo mahera bokwemera ko abadigitalize tuvugana ukuri bokwemera ayo urumva nayo tubonye. Je navuze umuntu ashobora kwiba mu gisoda ahantu twaba dutonze ku murongo ku idrapo akagira bari fictive akabishobora. None hari umusoma wa konvyo arushuwe. None hari akajagari aho muri fonction publique niho batokwiba bashobora kwiba no kubasoda n'abapolisi batonze umurongo gutya twama dutonda iminsi yose ni pero. None hari umusoda aratagwa ipero ntuze ministre hari umupolisi aratagwa ipero mugabo aba bandi bakiyaraje akabasoda fictive